ncumva ndyamye aho hantu narishituye mvyuke ariko kwa kundi yene ntaba ndiko ndabona nawe acaguma nsubiza hasi ku gitanda andyamika nta majwi wumva canke ikiyago yakuganiriza yumva narumvise ko ari Aisha nyene turyamanye ndumva amajwi ndamubaza kuntu naje ngaho ndamubaza ahantu ndyamye hariho arambwira ati uri kwa Aisha uraryamye urumva rero byose niwe wazi ukuntu yabigenjeje nyimba ari imiti yandungikiye ndi hariya sinzi byose mu ijoro bakumva umenga barahandi hantu nawe niko vyakugendeye hama umaze kumva uri ryamanye n'umuntu umengana umumama umukozeko wumva ibintu by'ibinure kunda kujya kunaba mama sanga bafise ibintu bivyibushe nk'Aisha kuntu wamubona numva yene ndyamye n'ikintu kivyibushe umengana umumama nyene ikintu c'ikimama kivyibushe ariko nyene ivyo aho urumva bwari ko buraca kuko mwijoro hakiri mwijoro nta kintu nakimwe urumva nari mwitiro cyaye nyimba yari nteye umuti nyene sinshobore kumenya ivyo ndimwo byose sinzi ukuntu byagenze aho hari mu bukerera mu gitondo niho numva ivyo byose hama bumaze guca nyene mu gitondo nza numva yavyutse ari hanze numva induru y'abantu baje kuntora abure bari ba Sauda na Beritra na Amerika none ayo makuru bari bayakuye hehe kandi we nawe utazi ukuntu wagiyeyo ayo makuru bayakuye najere nivyo ntamenye ukuntu babimenye gusa barambwiye ati kubera Bertra yahora aza kumpitana aje ku kazi agaca muhira kubera turabana aje kumpitana tujane ku kazi uwo munsi rero yarambuze uyo muhungu rero yamanza arangira ngo niwe yamubwiye iyo nagiye ngo yagiye ngo ku muntu ngo yitwa Aisha urumva twarajanye uwo muhungu yamagenda afashe yaranzanye nawe acarasubira imuhira uwo muhungu ni waguherekeza niwe ugiye nko kwituma ahantu hose ngiye kubera bu yaraje no muhira turabana ahantu hose ngiye tuba turi kumwe nawe nyimba bari bamuteye uwo muti baramubajije kuntu yanjanyeyo arasubira arataha nawe yarabuze cyabishura kuko nawe ntazi ukuntu byagenze kugira tugende kwa Aisha Ladies and gentlemen, mumeze fresh murakomeye muri good so jemeze neza cyane njewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera hari wa mutipe musanzwe mumenyereye Benisha nkuko mumbona ngaha anye ndi kumwe na SAMMY yambaye amafime menga ni Vishu Love akabika ratwenga nkakeza twengere cyane witwengere SAMMY wari uraba indirimbo za Vishu ajya amafime yahora yambaye niyo wambaye ndazizi nyene Imana yifatanirije Menguri bajya basana inyere bakera nibo bambara amafima mezuko so SAMMY rero murazi kibazo aheruka kugira ararogwa n'ujya mutama bandarasi ivyiwe murabizi kuntu vyagiye ariko rero je mfise amakuru uno munsi na musanzi wabo ndamubarira ati SAMMY gute wewe ushobora kugenda kwa Aisha utatubariye utatuteguje basi tumenye kuntu basi tugufasha SAMMY meze fresh Arusha nabwire ko meze neza ntabona kweli Kina inzi ko wagiye kwa Aisha ubu ibintu bimeze neza ubu warakize ahubwo aho kumera neza mbona umenga bigenda biba nabi imisi yampaye itakwiye kuko baciye baza kunkurayo nyene ariko SAMMY turashaka kumenya utubarire ku idonido ukuntu byatanguye kugira ngo ushobore kugenda kwa Aisha kandi mu bwambere rero watwankiye kutazokwigera ugenda je naherutse ntaha mwijoro ndashika muhira hamare ukuntu byagenze kugira ngende kwa Aisha kuko je mba ndi kumwe n'umuntu nyene tugendana agenda afata kubera nko ukuntu ntabona ngiye nko gufata bisi tuba turi kumwe ni wabafise na telefone yanje kenshi niwe twari kumwe ngaha muhira rero ibyabaye byose ntiyombaza ngo byagenze uko ahubwo mu gitondo buri ko buraca sinzi ukuntu ni itiro ryaheze nzanumva njyamye ahantu ndi kumwe n'uyu muntu menga n'umumama niko kuza kuntora ari insanga ndi kumwe na Aisha njye sinahubwiye ngo nagiye yuko byabaye mu ijoro byose sinzi ngo byagenze ukuntu icyo namenye nuko nari njyamanye na Aisha sinzi ngo nagiye yo gute
ntuzi ukuntu washitseyo ntuzi ukuntu vyagenze kubera hari igihe abantu bajyama mwijoro bakumva umenga barahandi hantu nawe niko vyakugendeye hama umaze kumva uri ryamanye n'umuntu umenga no mumama umukozeko wumva ibintu by'ibinure kunda kujya kuna abamama usanga bafise ibintu bivyibushe nk'Aisha ukuntu wamubona je numva yene ndyamye n'ikintu kivyibushe umenga n'umumama nyene ikintu c'ikimama kivyibushe ariko nyene ivyo aho urumva bwari ko buraca kuko mwijoro hakiri mwijoro nta kintu kimwe urumva nari mwitiro cyaye nyimba yari yanteye umuti nyene sinshobore kumenya ivyo ndimwo byose sinzi ukuntu byagenze aho hari mu bukerera mu gitondo niho numva ivyo byose hama bumaze guca nyene mu gitondo nza numva yavyutse ari hanze numva induru y'abantu baje kuntora abure bari ba Sauda na Beritra na Amerika none ayo makuru bari bayakuye hehe kandi we nawe utazi ukuntu wagiyeyo ayo makuru bayakuye najere nivyo ntamenye ukuntu babimenye gusa barambwiye ati kubera Bertrand yahora aza kumpitana aje ku kazi akacamuhira kubera turabana aje kumpitana tujane ku kazi uwo munsi rero yarambuze uyo muhungu rero yamanza arangira ngo niwe yamubwiye iyo nagiye ngo yagiye ngo ku muntu ngo yitwa Aisha urumva twarajanye uwo muhungu yamagenda afashe yaranzanye nawe acarasubira imuhira uwo muhungu niwe aguherekeza niwe ugiye nko kwituma ahantu hose ngiye kubera ubu yaraje no muhira turabana ahantu hose ngiye tuba turi kumwe nawe nyimba bari bamuteye uwo muti baramubajije kuntu yanjanyeyo arasubira arataha nawe yarabuze cyabishura kuko nawe ntazi ukuntu byagenze kugira tugende kwa Aisha bisigura byo bari ibintu nabo nyene bigaragara ko byo baramangetengete byakozwe muri ico gihe kubera hari ukuntu bagukoropa mu mutwe ukabura iciyumviro na kimwe ukagiye utazi ko na uri kuriyumvira ukoresheje ubwenge nta kuntu uwo mugenzi wanje nawe yari kwemera kwiyumvira kuntora akanjana kwa Aisha agasubira inyuma urashitse kwa Aisha mu nzu ngo pa Aisha yagukoresheje iki wese nakubwiye man ibyabaye mu ijoro byose icyo nzi navyutse nsanga ntambaye wari wambaye impuzu ibyabaye iryo joro sinzi wewe wiyumvira ko yoba yagufashe ku nguvu wiravye nko ku mubiri wawe kubera hari ukuntu abahungu usanga twizi ku mubiri ugasanga hari igihimbo usanga kimeze nk'icahagurutse we nawe vyarakugendereka gutwenga sinzi yimba cyarahagurutse kikaryama je ivyo byose ngira byabaye mu ijoro mu gitondo gusa je niho navyuka nk'abakaba hose ndiyumvira ahantu ndyamye biransiga niho naza kumenya reko ndi kwa Aisha ntanduru uwo warateye kubera hari ukuntu mbe muri ico gihe kwikanga ncumva ndyamye aho hantu narishituye mvyuke ariko kwa kundi yene ntaba ndiko ndabona nawe acaguma nsubiza hasi ku gitanda andyamika nta majwi wumva canke ikiyago yakuganiriza yumva narumvise ko ari Aisha nyene turyamanye ndumva amajwi ndamubaza kuntu naje ngaho ndamubaza ahantu ndyamye hariho arambwira ati uri kwa Aisha uraryamye urumva rero byose niwe azi ukuntu yabigenjeje nyimba ari imiti yandungikiye ndi hariya sinzi byose naje ndabibona uko nyene najeyo gushika izi saha tuvuga ati SAMMY yararyamanye na Aisha ho kuba mwararyamanye na Aisha ukaca usanga ntimwikingiye Aisha ugasanga yaragukoresheje ugasanga wamuteye inda ho umwana uzomwemera barega ivyo byose byabaye uko je akimbiye ko ndyamye kwa Aisha nace nibuka ivyo yambwiye ati uzoze hama tubane kugira nshobore kukuvura umuke ubwo yene turi kumwe yambwiye ati we uzomara iminsi 3 ngaha uzoba wahumutse urumva iryo ryari joro rya mbere wari umunsi wa mbere mu gitondo niho baca baza kuntora rero baca barantwara urumva ya minsi 3 itarakwira bisigura ubu unye waruzi ngugizoki niya twarinda akavuga ngo aze kuyinyagiriza byo ngira nzo bimenya bibaye gusa sinumva ko no kwemera iyo nda ntazi uko byagenze
wewe wumva novuga ngo byagenze gute ntumva none erega hari igihe usanga umuntu agushize mu gatego kugira ngo mubane kubera abakobwa turazi bakoresha inguvu nyinshi zitandukanye byumvise ko nateye inda Aisha wowe havuka byemera twe kubera twumvise ko mwararanye twovyemera sawa reka turindire niyayizana nkagira imana nkazoba narahumutse hama gushikiza isaha ku muryango wa Sammy uri kuvyifatamwo gute bamwe nyene hari uruhagarara rukomeye mu muryango wacu bamwe bariko baramurondera ba papa mutoya wanje abandi bavyara banje bose uko nyene ariko sinzi gusa je kubwanje sishaka ko bavyinjiramo ibi bintu uko ndavyeje ibibazo ndiko ndahura navyo yuko nabo babizamwo ngo bashobore kumera nk'uwoza akaja ngo kwa Banderasi ngo agiye kumutera ubwo ubona vyogenda gute cyahe Aisha nyene ubona ko ari abantu atabwo nabuke yabagira ego ntabwo banabuke yibagira uvuze umuryango wawe ntushaka kubizamwo kandi iki kibazo wahuye naco uri ku kazi wewe wifuza ko ababosi biwawe bo ku kazi ari bo bogenda bakavyirukamo nabo nyene bagende buke kuko Banderasi jewe yaranteye ubwoba nka bijya bintu yashize mu kanwa numvise umenga anzibuye nk'izindi shinge zirengeye kandi rero ugenda uravyumva buke akibugushira mu kanwa ntarakinumwe wumva uribuka n'umusa nsuka ko bijya bintu naratashe ndashika muhira naje gutangura guhuma nasitse muhira ndi hariya aiba pole sana Sammy none ubu unye wiyumva gute mu maso ubu ya maso twe twaheruka ubona ibintu by'ibifuka mu maso ubu bo warahumye burundu bose novuga ngo narahumye burundu ariko nyene ndi muhumye mu bisanzwe none gashaka ntashobora kubona iminota ingahe nkubu ngo nova ngaha ndashitse ni metero zingahe ndi jenyene ntibikunda hamwe ho bari nk'ikinogo ngaho no cyanda gikorokeramo urumva mu bisanzwe ndi muhumye nyene impumye gushika ubu unye Sammy yararanye na Aisha bamarayo umunsi umwe mu minsi 3 ntivyabaye bigikunda bisigura n'ubu uracabandanya muri bwa buhumyi bw'iwawe Leo mvu muti nari nandikiwe narawuronse iminsi 3 ntiyakwiye kandi sinzi nyimbi iyo minsi 3 yari gukwira nkahumuka urumva ko itabaye igikwira hama guhumuka naho jewe nuko Banderasi yavuze ngo ntamushiri yarya amahera ko bidakunda kwa mpumura kandi ari we nizeye yuko ashobora kumpumura Aisha nawe byo yansavye urumva n'ibintu bigoye urumva byose ni hatari je sindiko ndabona ibi bintu aho bizoherera Sammy je nashaka ubasugira ikintu basusavye abakunzi biwawe abakunzi bakurikirana Wakalai TV ndetse n'abakunzi biwacu basanzwe bagukunda cyane kuri Inyishu Media nk'ikintu wo basaba niki kintu no basaba hariho uyo mugenzi wanje afise telefone yanje yamambwira abantu hariho abafana bacu kweri bama barondera nimero yanje bakandondera bariko barambwira kuntu babona ikibazo ndimo ndabashimira ko babandanya kudukurikira bansengera ariko rero je nkeneye guhumuka hari n'abavuga Sammy ngo simpumye ngo simpumye sinzi bivana uko babibona ariko je we ubabwira iki none wewe Jenda babwira ikivyo ko tubana wamumbona kenshi ibintu babwira nibiki wewe Jenda babwira ivyo ndababwira nibi nyene bibiganiro